franchement, vous êtes là pourquoi? Pour quelle raison êtes-vous là? Pour elle, non? Manifestez-le alors. Des applaudissements. Qu'on vous entende. Voilà. C'est bon. Ça. Donc, elles vont se présenter. Voilà. Murakene kumva umwe wese dusabe chrétienne abaye micro kugira ngo bidodore abari ngaha bamenye amazina nkuko abona imbere yabo. Bon, je crois qu'on va commencer de l'autre côté. Merci. Ange Gloria, tumwigeme avuka mu ntara ya Gitega ya Gitega muri quartier Karera ya mbere. Nkaba tumwigeme w'umwete tubwitonzi akunda gukora. Ahetse imyaka ibiri ihejeje amashuri yisumbuye kuri Technique de la Maternité. Ndashinje kuva muri yicaye, ndashinje gufasha ababyeyi bagiye kudandaza isoko nkuru ya Gitega. Kandi ndanezerewe no kuba tunagize gice cyane ari no kigama murakoze. Amashimeshi kuri misi wacu. Kuri Ange Gloria, amashimeshi kuri Ange Gloria, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Miss Nahimana Aliadi Esni. Je suis native de la province Gitega. J'étudie à l'Université de Bujumbura en faculté de la finance et comptabilité en bac 3. Je suis intelligente, talentueuse, belle et aimante. J'aime être en communauté, raison pour laquelle j'ai rejoint un club culturel de danse traditionnelle, Yagamaholo de Gitega. Merci. Merci beaucoup, Aliadi Esni. Allez, des applaudissements pour elle. Waouh. Et puis intelligente, aimable et belle. Voilà. Nagisabiriwe amazina yanjye ni Miss Ukoberani wadumyige bavuka mu ntara ya Gitega, komine Gitega, nkaserukira quartier Yoba. Nkaba mpejeje amashuri yisumbuye ku ishuri rya Lycée Technique New Generation igisata assistant social. Kuri ubwo wese nashinzwe kwicara muri aya mashuri nkora mu ishyirahamwe rya bene ntare y'Igitega. Nkaba mfise na resitora mu isoko nkuru ya Gitega. Wanjye umwigeme mwiza n'umugore w'intwari. Murakoze. Voilà. C'est là que j'attendais. Les applaudissements. Ouais. Et puis belle. Oh, charmante. Waouh. Bonsoir à tous. Je m'appelle Miss Kezaki Malabelanina, âgée de 21 ans. J'ai terminé mes études secondaires à l'Écosso de Gitega. Et maintenant, je suis étudiante à l'ESPG en bac 3. Je suis intelligente, entreprenante et je tiens cela dans mon père qui m'inspire beaucoup et qui est lui-même entrepreneur. En plus de partenaire à une association qui vend des produits pour les animaux domestiques, j'élève des poules pondeuses et des porcs. Mon rêve est de pouvoir aider les personnes plus vulnérables. Merci. Merci beaucoup, Miss Bélanina. Elle est belle. Waouh. Mais franchement, comment elle prend? Aïe, aïe. On y va avec l'autre. Bonsoir à tous. Je réponds au nom d'Ilishura Jenissa, étudiante à l'Université du Burundi, en faculté d'agronomie et de bio-ingénierie. Je suis native de Gitega. Je représente le quartier Nyamututsi. J'ai 20 ans. Je suis compétitive. Pour preuve, je suis ici dans cette compétition. Je suis courageuse, travailleuse, belle et unique à mon genre. À
native de la province de Gitega. Je viens de terminer mes études secondaires à l'école d'excellence de Msinzira. Je suis une jeune artiste slameuse et je suis la championne de la compétition de slam poétique 2021. Je suis la directrice des branches dans le collectif Empire Slam. Je suis belle, intelligente et je suis parmi ces filles qui ne craignent pas les ondits, ce qui explique pourquoi je suis courageuse et ambitieuse. Merci. D'accord. Et puis élégante, belle. Bonsoir à tous. Je me nomme Nadumunda Gladness. Je suis étudiante à l'Université Sagesse d'Afrique dans la faculté de marketing et management. Je suis entreprenante et consciente de mes capacités, ce qui m'a poussée à être dans cette compétition, ce qui m'a poussée aussi à créer un groupe de décoration en tant qu'artiste. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la Miss Gladness. Les applaudissements pour la Miss Tissu. Elle est élégante, belle, charmante. Bonsoir artistes. Je réponds au nom de Gabilano Bel-Ange Edissa, native de la province de Gitega, commune Gitega. Je représente le quartier Sénart. Je viens de terminer mes études secondaires à l'âge de 18 ans à l'école d'excellence de Msinzira. Je suis persévérante, intelligente, belle, comme mon nom, pleine d'ambition et de rêve, et beaucoup passionnée en danse traditionnelle et présidente du club culturel Yangamaholo de Gitega. Merci. Waouh! Elles sont merveilleuses! Waouh! Encore plus d'applaudissements pour elles, s'il vous plaît! Merci beaucoup à nos chers Miss! Ah là là! Franchement, ça s'appelle les beautés de Gitega, les beautés de chez nous. Encore plus d'applaudissements pour les musiciens de Matel, s'il vous plaît. En tout cas, attends, moi je vais vous dire un truc. DJ, merci. Moi je vais vous dire un truc franchement. Si j'avais 8 couronnes, je les referais à toutes les couronnes. Franchement, si j'en avais. Malheureusement, il n'y en aura qu'une. Hein. Mais sans trop tarder, merci beaucoup pour quand même votre encouragement. Nous allons directement accueillir une slameuse. Elle s'appelle Vina Poétesse. Elle va nous présenter un slam concernant l'événement. Avec un maximum d'applaudissements, veuillez accueillir Vina Poétesse, s'il vous plaît. Les applaudissements pour Vina Poétesse, s'il vous plaît. Mais j'ai dit des applaudissements pour Vina Poétesse. Ou bien vous ne voulez pas qu'elle vienne. D'accord, merci beaucoup. amashyi menshi ariko araje bamuhe mikoro ashike ngaha kuri stage apresente slamu yiwe yerekana icese ciwe. Amashyi menshi Vina Poétesse, kaze ngaha presente numero yawe. Aho twatayari kundira rero ntaribagira irico mvuze irico mubwira uwo nkundira ko mbona tuvyagiye mu vyiza kamfashe niza tukamuhaya nawe mubi reka sigawe nta nukirari bose n'ibirezi bazimagoye n'inyambo ndazi agatima karatera hari ico wibwira hari ico wiyumvira ariko hari ico utaratanga ko hejuru y'ubwo bwiza ubona imigambi hari n'ibyo bakora kumira amata hari kera shaho mubwira ko asa n'irirenga umutima ukava mu kibanza amatwi agashinga amavi agashinga agatega amaboko nakiri wa wundi yari yaranitswe n'akaranga ubu yaratahuye yarahagurutse yarajijutse indani nk'uko kwizera kutagira ibikorwa ataco kumara niko n'ubwiza tagira ibikorwa ataco kumara
abana birarondera ariko urondeye uraronka erega kwitwa umwigeme ntibisigura kudashoboye nibyo sibyo nibyo ubikunze mushigikire ntumusiga inyuma mu iterambere erega arashoboye n'ibindi biruta kuvoma gusenya guteka kurushinga hataragera ngo ikibano conwe kurushinga hataragera ngo nta bundi buhinga ko nagira cepfo cane reka mfe kuja kugorerwa hariya oya ivyaramagera vyaragenuye yarahagurutse araseruka mu gakungu sonyanga mwigeme warakize ukiragahindana vya bindi vyose vyagusubiza inyuma janda mwigeme kuko ubu uri manza guseruka seruka nk'izuba rimurikira abandi sayangana nk'inyenyeri yo mw'ijuru uraberewe mwenyura va hasi ubabwire imigambi erega urashigikiwe itazi ushize amanga tangariza amahanga ko ushoboye kwisiga ugasa neza ko ushoboye kwiraba mu ciyori kandi ko ushoboye gukora ukagera kure haguruka erega ikiri muri wowe si ico gukena ubahuka ibindi byose bizokurikira tera intambwe tubwira iyo migambi tumara irungu renga imirambi seruka mu makungu twibutse na ba bandi ko umwigeme atari uwo mu nzu ko umwigeme mbere yo kwitwa umwigeme yitwa umuntu ngo ati umuntu yoshobora gukora n'umwigeme atokora murakoze. Allez, merci beaucoup à Vina Poétesse, LP d'Islam, au sein d'ailleurs du collectif Empire Slam de Gitega. Veuillez quand même l'applaudir. Au moins, les femmes, les filles, elle a parlé pour nous quand même. Pourquoi je ne vous entends pas? Alors, sans trop tarder, on va accueillir. Celui-là, je suis sûre que vous l'attendiez impatiemment. C'est un humoriste. K comme Kiwi. Alors, pour applaudir cet humoriste, yabwiye basha groupe Jack avuze umuziki sinibikunda ko nduga kuri scene DJ irabarera icukora siko hama namwe muce muntiza amashini induru kubera Kiwi arakunda akajagari nyene tumwakire nk'umuyimoriste siko ego sha DJ kwa kundi nyene usanzwe ubikora siko yeah. Allez, les applaudissements pour Kiwi la comédienne. Allez-y. Amerikani bamfatiye indirimbo z'iwanje urazi ico bita droit d'auteur abantu bize muri Amerika nibo babitahura ndashimiye mama ambwiye ko ari kuri Entertainment TV yari karandaba. Salut maman, c'est moi ton enfant, je suis très heureux de... Est-ce que ça va bien? Bonsoir à tous. Bon, je me présente, je m'appelle Tony Robert et mon nom de scène c'est Kim Kiwi. Abantu bace bafi Bujumbura tugire gutya yo manura sinavuze abantu mwagiye kwa muganga kwivuza mu Camuragabo navyo abantu baba hehe i Bujumbura ndabasaba dukomera amashi Carmine mumukomera amashi ndababwira igituma tumukomera amashi menshi cyane. Carmine niwe musore wenyene ashobora gutegura ihiganwa nk'iri ambe Metallica ategura ivy'urugo. Amashi menshi cyane kuri Carmine. Nagomba ndababwira ikintu kimwe, en Europe iyo umuntu akoze ikintu cy'iteka nk'iki baca bamwandika mu gitabo, ok? Baca bamwandika. Par exemple, Neil Armstrong, muramuzi mwese, niwe muntu wa mbere yatanguye guhonyoza ibirenge ku kwezi. On a écrit sa biographie dans l'histoire. Ikintu kimbabaza rero nukuntu baca bandika n'aba ex biwe bose. Est-ce que birakenewe ko wandika ba Armstrong? Muze musome neza histoire. Armstrong dosanga ari umwana yakubagana cyane gose. Yakunda ibifungurwa vy'ivyamwa. Ino mu Burundi ndibuka hari umuntu umwe yagize courage arandika icabwenge mu Burundi. Iyo cabwenge murayizi. Bakame
bakamenya iyo ncabwenge ya mbere no muri primaire bigishije bagacabigisha n'umuteroriste umwe. Umuteroriste wa mbere yabaye mu Burundi muramuzi, yari umudamu yitwa Inarunyonga. Inarunyonga niwo muntu tuzi yari umuteroriste. Uno munsi nabonye nk'abantu benshi baje kuvumba kubera ko security yari imeze neza. Uyu munsi ndi mu rubanza rwa mariage, entre ndaberewe mu nkomera amashi. Ikirato ni 80,000 plus 20,000 ya déplacement. Ipantaro n'umuntu yayinije. Ishati nayo yambaye no kwa grippe. Ndibuka ndi muri mariage, umuntu umwe yari yaje kuvumba. Yari yambaye neza vraiment nk'uko iwanje. Twicaranye nza numva mbatije. Monsieur ni sawa. Ni sawa. Bikitika bakizana ryanje. Tiwaje muri referendum cyangwa muri enterrement. Abantu bavumba ngikomera amashimwe ma. Bikomera amashimwe cyane gose. Umuntu mbere nkunda muri ntara ya Gitega na gouverneur avyumve n'umuntu yitwa Gasape. Gasape muramuzi meza. Gasape yakoze iradiyo mu giti. Ariko nana hamwe yanditse kuri YouTube umuntu yagize courage yo kumwandika yanditse kuba ex biwe n'ababandi abanyagitega murafise problème n'aba ex. Aho kwandika yakoze iradiyo gute do 1 à 10 banditse ngo aba ex biwe arabitwa ba Ikrese bitwa ba Merveille ba Gonzague. Est-ce que birakenewe vraiment abamisi aho bari babakomera amashi abamisi amashi menshi cyane rwose ndabwira igituma abakobwa muri ngaha mwarahiriwe frere utambuka neza 2 million wahonyera kitubona ziraje utambutse neza uke 2 million ugiye munsi utambutse neza 1 million abahungu muri ngaha botambuka bakaguha amahera ako utambuke neza ntabwo gushira mu gasho utambuke neza yesa ndashimiye cyane rwose Carmine yari umugenzi wanje rwose kuri senede nafa pase twarahuye asigaye afise abapolisi entreta mwana bibonye ibyo bintu none munamukije nawe umupolisi we peti urinde mwe ati jewe nije namusigurira shimye kuri senede turangana wewe mbona arayisharije ati attends Carmine mumukomera amashi ikintu cya mbere nosozera mvuga ni ikintu cyerekeranye n'abamisi bagira batogwe lemi namutogwe emuze murasoma internet murabe amatiko y'abamisi ariya majambo mukoresha atarayame misi nafa pasi narandikiye mu misi je fata kara abamisi kuko bose bafite amashansi yo kugira kuba abamisi namwandikira salut acanyandikira ngo hey murabona discussion WhatsApp